Imyaka irenga 3 iraheze mu Burundi hibonekeza ikibazo nyawisubiriza c'ikena ry'igitoro. Kuva mu mwaka wa 2021 aho ico kibazo catangura kwibonekeza ku bwinshi, bamwe mu bategetsi babajijwe kumvo y'ikena ry'igitoro bishuye ko biterwa n'ikena ry'amahera y'agaciro, ko hamwe ayo mahera y'agaciro yoboneka ikibazo c'ikena ry'igitoro mu Burundi kizoba kibaye umugani. Kwigenekerezo rya 2 Nyakanga mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko agiye kwifatira mu minwe ikibazo c'igitoro mu Burundi. Yaciye agena ishirahamwe Regideso ryari risanzwe rijejwe gukwiragiza umuyaga nkuba n'amazi meza mu Burundi, rihabwa no kwinjiza no gukwiragiza igitoro mu Burundi. Mbere na Albert Manigomba aramutswa Regideso yarijeje Burundi n'abarundi ko ikibazo c'ikena ry'igitoro kitazosubira kuvugwa mu Burundi. Yamara ntivyabujije ko igitoro gikomeza kuba umuzi w'ibuye mu Burundi. Kuwa 20 Ruhuma umwaka wa 2024, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagenye ishirahamwe Sopebu kugira rishobore kurangura no gukwiragiza igitoro mu Burundi. Ariko gushika n'ubu iryo shirahamwe rikaba risa niritaratangura ibikorwa ryagenewe, kuko ikibazo c'ikena ry'igitoro kigikomeje kuba akayobera abahinga. Abana bandi bakibaza mbega ikibazo ciburanya wisubiriza ry'igitoro mu Burundi kizotorega umuti urama gute? Ubona ko ibura ry'igitoro mu Burundi ari kimwe mu bibazo bizingamitse iterambere, kigahungabanya ubuzima bw'abene gihugu muri rusangi, kuko ari imwe mu nkomoko nyamukuru y'ubuzima buzimvye uno munsi mu Burundi.